MURIKIRA UKURI. MURIKIRA UKURI. MURIKIRA UKURI. MURIKIRA UKURI. Ubuheruka muri MURIKIRA UKURI. Mariza, ijya stress nitwoyikwegera n'ukuri. Oya. None gabasha dufatiki. Ata amafa kuye dufise n'ubundi situation izotera iba nabi gose. Mushaka gusubira mu gashomeri gabasha. Oya reka. Oya. Iyi situation burya ntiyoroshe kujera mw'abantu. Ntiyoroshe. Toyoye. Igikenewe ni inyishu y'ikibazo kivuga ngo kazoza kayizini tugashire mu minwe y'amashirahamwe y'abarovyi oui ou non. Byahavuye bigenda gute? Pardon, ndabazaniye facture. Je nitwa Kwirikira, namwe ndabaserva. Iki? Harize ndakubajije. Kuri mbere. Muzaniye facture yiki. Ay discipline. Oya. Ni juste ko nari mbonye umenga mugira mugende. Kandi facture ziba zanditse ko waservye na nkingorane tout simple. Uje kumbaza iyo nja jewe. Oya reka kumbeshera vraiment. Juste ni muri ivyo mwafashe hama mwigire nta ngorane. Mva hejuru. Oya. Kandi kutisonera. Undavye ubona tugana nawe. Utanguye kunuka none. Oya boss. Ikishoboka. None ikosa je nkoze nirihe? None mushaka kugenda mutarishe? Kevunderi uri kunyita umusuma. Ba mu maso. Cyumugabo. We nawe utani n'abanyibye wasuzwa ajya gakobwa bo. Sa? Oya nawe urasarisha? Cyandi isutwa. Mera je amafaranga ureke kuntuka tout simple. Ubiriza. Umuri wamvuye hejuru. Abyumva. Eka, ivyo wigira rero nanje ntumvana ngaho utarisha facture ndakurahire. Nine. Sa, ibyo ni biki? Pona biri hano. Jewe sinzi vy'umugabo ndonderako. Ndamubyenga he facture y'ivyo yanyoye. Nari karanuka ngo ntawe naniye n'abamwivye mama. Genda ubandanya akazi. Umureke turivugana. Genda. Mbe nk'ubwo bukobwa ubutegetsi buhamo mwe mukurahiye. Oya reka. Urambona ningene kandi ndakupfaso ndujewe. Tubigire bukebuke. Shoboka. None vyagenze gute gafunde? Reka sharika nawe gakobwa ariko karamena umutwe nanje nifite ibindi bibazo. Ibibazo? Ayo gatamba hejuru nagenda gatabiye. None we gafunde iryo shavu ringana uko kutarihorana habaye iki? Reka sharika amafaranga yanje yose. Amafaranga? Nashize muri mwe nakubwira bya cryptomone. Yo. None yose yahezeyo. Funde. Yahezeyo. Bya bintu byo kudandaza amafaranga harinye uhavuye ubijamo. Nabigiye mu nyene none. Sigaye nera. Sigaye nera aho umutwe washushe. Ariko gashafunde ibyo bintu sinari nabikubujije. Sinari nakubwiye ko harimo ubusumwa kwera. Sindavyumva ingene vyagenze. Jewe naruye vraiment neza. Nakumbwiye ko ngamara meje cyane. Oya, ibyo bintu bya commerce harinye abantu bama babihombeyemo kandi nari nabikubujije. Sha nanje wanyivye ndamuzi. Narindire gato gusa. Jewe tuzokwihurira. Uramutse? Neza cyane. Oya. Ariko vuba cyane. Ngiye kumwereka ko jewe funderi ntari umwana. Vuba byumva. Vuba. Oya biragaragara. Uyu nta wundi yabigize atari kagashano kaka journalist. Sa? Awi. Journaliste kanyenyeri? Ibyo bikorera iki? Kugira nyihore nyine kubera ko niba nije nayipias. Abo? Funde. Kumbe niwe wabigize? Amawe. Ikishumba kiri hano cyari mukumbana umusaka. Urabona ingire gize. Gipe. Oya gipe. Sa. Ogorora ndumva kari huri. Toyo. Mana we. Uno musi ndaterama. Yama rero waruzi ko nazotinda nkamenya huwo. Ewe, urantunguye basi. Byasha rinde yakweretse. Ewe. Nakoresheje GPS. None ubuhinga ntibwateye imbere. Iyo taramera ni bakiri usangiye. Birahagera ko turishikiye. Toyo karibu kwa gipiriro, karibu. Emwe nashitse kweri. Ewe, inzu yawe imvuna inzara n'inyota siko bavuga cyane. Hana iko ndagira isuku. Mugabo dikamaze mpagarike ndakwakire. Oya, cyangwa uzane ndagufashe tubanze duheze isuku. Oya, ari ucingira ha. Ndagutume kungirira isuku. Oya nawe. Ahubwo mbwira nyaburi cyo nakoze Imana. Reka uraburanza Imana poweshe. Mugabo muhungu. Burya ntuvyine byangwaye ko hato. Ahubwo wenda kwemera umushakashatsi.
mbwira rero urazi ko ubunyikiri buyagira kwigufa Mizo ndabizi ariko rindira manze nirabira aya mafoto mbona ku ruhome basha buroza amaso dekore y'inzu igizwe n'amafoto gusa kuko ni ndabibona urazi ko ata foto nimwe ya famille mfise twese turi kumwe yo je nkibona turi kumwe twese ndayiraba misi yose byakweli inyibise ibihe by'umunezero twabayemo yego kabisa ndabibona ndabona mwari mwese ndabona papa mama ari munezerewe kabisa intambara itaradusanzaza ngo papa ahungira ibugo mukaba ndazi ko ntari jenyine aha nabandi benshi byagenze uko ni atari wawe jewe ikimbabaza kuruta ningene nagiye ku mohe y'abantu nk'abagiti bikanuma nkora ibyo ntokoze none twese suko reka wa muhungu baragiye ngaho baraduhenda natwe tujana nabwo ngo tutabanje kwiyumvira umve nani twabyemera nk'amajambo yo muri bibiliya none reka shawa naje iyo nza gutohoza neza oya hari ibintu bimwe ntari gukora vraiment oya naco muhungu igikuru ko twabonye ko ivyo batubwiye byose bitari ukuri jewe nagiye guhumuka amaso neza mbonye ingorane narimo ndazikuwemo n'umuseruko yitwa gipe none jeho yataba umurengero yitwa condo simba naravuye so yankuye mu kiyaga ca wiyumvira rero aba bakuze baba bariko bironderera inyungu zabo cyane bakaduhenda ngo turi kumwe na hoshwe reka inyungu zabo gusa ariko ubu nawe nabo bakiduhenda twe nawe wapi kabisa je ubu narasinye nawe uzosubira kumpendesha iby'uburengero n'ubuseruko kizire yego reka nanje nuko muhungu basi ko twahenzwe n'abakuze tubira karura abandi twiteho cyane iterambere rya izini muhungu nkoraha ego na cyane dukurikiza amategeko mu atana hamwe duhengamiye ndakumva cyane niturindire erega turi hamwe nabo botubesha ntibizoborohera bocahe none reka nubundi nuko hama rero gipe nyakirira shaka ka envelope ego warakoze cyane kungurana ego nukuri abucurungikira mutama wawe na merci mon frère Baby Nadia wamuhaye rendez-vous ya sangapi Febasha ibintu Marisa karambaza nyarutse harageze namwe basigaye nka 10 minutes gusa kugira shingi oya nta kibazo umvi we nta kibazo je mbona vyose twahejeje amashugwe ndahejeje kuyapanga mviriza abasha mviriza nindafite kibiriti gabasha kibiriti naco ciki nimuvuge basi nimba kidahari basi nje kukizana umve ngo ndagishakira iki shaka kwatsa utumbuji baby gena makiko wapanita tekereza ikasha reka gutwenga reka si wano tekereza sinigene nza kubigenza umve nutigerutsa kubigenza gute kandi narabikubwiye okay narakubwiye ko uza gutera ivi hajya ku muryango okay no one love no none amamari mbe yapaka fiança inite ndayifise cyangwa n'uyifise bigi ndakwicaga mani kabona uvyononye urumva niwe wifise ngaho iri mu mufuko w'ishati hageze ucuyikurayo uyifate mu ntoki okay no one love tekereza kandi mbona vyose ari tayari inge natse utubuji rero ucuraba ingene haca hawe ubi wow wowe ingene yaciye asabi no il faut que tu vraiment nkorera ibintu nk'ibi naje sha Marisa reka kunwiza sha nigene umutima ugira uncemo rukuri ndagusabye bigirika mu papa umviriza hama abasha umviriza hageze twese duce twinyegeze hariya muri kwa imbere y'umuryango hasigara big gusa amari ivyo nibiye nagira muzo muri hagati inyuma yanjye we big umviriza tuza kuza dukoma amashi ahejeje kwemera uyu mana yanjye nizere ko ataza kuvuga ntoga uvuze ubwoko hapfa yankapfe biragenda neza tekereza umviriza muri niwe nerefone reka natwumve okay allo oui big uriye none kana kubona iyo nigaha mu kabare iyo atazi dukunda kwicara yo shu sorry nibagiye kubwira ufite hari akantu nabanje gukora ngaha muri salle ya repetition okay ndakurindire rero oya ahubwo ufite nsanga ngaha mana nsanga ngaha undindire ngaha meze ucuza tujana mu kabare okay dad
Okay. Marika, ubisa. Ubisa rero, ubisa. Genda hajya ku muryango. Abandi mwese murikira sirasi. Ubisa, mfukame cyangwa impagarare. Mfukama ni ku gahugo. Be umeze gute? Afata ya bage mu ntoki. Okay. Mon amour Nadia, veux-tu devenir ma femme? Oui. Pour passer. Oui. Kanye. Ibyo ni ugurura. Ugurura nyarutse ibyo mama twapfuye. Ugurura ndasabye. Ninde? Mama bakirita mbabarire ko. Mama. Ugurura ni jewe. Ugurura. Kanye ugurura ndigo. Ya mama tukuri turapfuye. None ikoreje gukora iki muri iri joro? Reka no kuri mama cyase nukura. Reka bose ngo bari kora mwiruka ko naho. Kanye nyuma ariko gakanye. Ugurura ndagusabye. Ugurura ndakubwire. Igo uri wenyene ndi jenyene kandi nibikiri joro jenyene nunugura ndakubwira Igor nibikiri joro ariko ntwari kurindira bugaca yo kanye mama nibiki mama ndagoye mama nibiki yuri tashisiye kumutuga ikomeretse amazi mama tekana nukuri mpore Igo kakagwati ngora mperezi yo miti ndamuhaganira nyaruzayiko mama nyere kwari mwako kanini uyu nyene uri hejuru Igo reka ndagusikira amazi mama uyahareka n'amazi dukeneye ashira gusa musira urimi ndazi bica bihera mama ni sawa none bica bihera cyangwa se tumujana kwa muganga hinga gato turabe nibaza ko twasica impanuka reka yo niko yagize ubwoba mama umva gute narifuye mama ni sawa yo mama nukuri mbabarira nukuri ibyo byose nibyo ndabigize mama none nukuri biriko birahera ntugire ikibazo more mama ariko none gayigo ndakubaza wafashwe n'ibiki ubwiruze kudodora muri iri joro oya nukuri n'inkuru narifise nukuri sinayikwirana naho vyogenda gutekana ariko gayigo inkuru nyabaki gayigo mbwira none kwa sinumve kandi web tv ngiye gusubira gukora mama nibiki mama Igor fasha mama yo reka du telefone ambulance none yapfuye ni mu bice bizokurikira ubu naho ni wa mwanya twasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko nkuko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe mwumvirije ikiyago ca gasore na Rudagara mbega ibimenyesha makuru ifise ikihe kibanza mu kibano casinzikajwe n'ingorane intererano z'uno munsi reka tuzihere kuri Irankunda Dieudonné n'umunywa wa MURIKIRA UKURI ava mu ntara ya Karuzi muri commune Gihogazi ku mutumba wa Ramba yagize ati ikinyamakuru akamaro gifise kirahanura kigakebura bariko bitwara nabi mu buzima ati kandi kikongera kikamenyesha abantu vyo mu gihugu cacu hamwe no mu mahanga Terence Ndayizeye aba mu ntara ya Cankuzo muri commune Kigamba ku mutumba wa Gitanga yagize ati ikinyamakuru kirafise akamaro kanini ku miryango ibanye nabi ati kuko iyo bariko bavugira mu kivunga umwe wese ariyumva iyo ivyo bavuze bimuraba agaca yihanura iyo ngesi ituma tirimutsa mugenzi we akayiheba Wende munywenye yatwandikiye ni Andre w'Ibuyengero Kirama yagize ati je uko ndabibona nuko ibinyamakuru bifise ikibanza gikomeye mu kibano ati kuko hari benshi gifasha ati ivyo navyo bigatuma abafise amakuru atariyo bava ibuzimu bakaja ibuntu ubu naho ni bamwe twasomera intererano mwacishije ku muhora wa WhatsApp aho turabona Dismas ni Zigimana akabavuka mu ntara ya Gitega muri commune ya Nsoro muri zone Mahwa ariko no musaka biga ngam gisagara ca Bujumbura akaba bano neza na neza no kumusaga yagize ati mu kibano casinzikajwe n'ingorane bimenyesha makuru yafise kibanza gikomeye cyane ati kuko nivyo bifasha mu gusukamwe mabisi biciye mu gushikiriza inkuru itohoje neza ati ikuraho gwikeko ruba rwari ruhari ruvuye ku makuru y'ibihuha bayatanzwe na bamwe kubw'inyungu zabo ati ababa muri ico kibano bamaze kumenya ukuri kuri ivyo bihuha niho bongera guhuza bakaronderera hamwe iterambere ry'ikibano cabo
ati ibimenyesha makuru ni kirumara mu kibano cyabayemwo amatati ati kuko biratuma abantu badatwarira hejuru inkuru z'ibihuha ati kuko baheza bakaza barumviriza inkuru zitohojwe neza kandi ziva ku mpande zose ati nk'ubu murabona ko igihuha cavuga ko umukuru wa Izine Toyo yaguye mu mutego vyabaye uruhagarara kugeza naho Mariza ahakwa kubigwamwo atari ko inkuru ya Toyo yibeshuza yaratumye imitima itekana ati rero muri make ibimenyesha makuru birafasha gose gutuma imitima y'ababanyi bashamiranye itekana bakareka kujyana no kumva ibihuha bidatohojwe neza yari intererano ya Bukuru Jean Bosco umwigisha yigisha kuri RTC mu Rugombo. Reka intererano z'uno musi tuzirangirize kuri Ndayikengurukiye Evariste ava mu ntara ya Bururi muri komine Matana ku mutumba wa Bihanga yagize ati ibimenyesha makuru bifise akamaro kanini mu kibano cyasinzikajwe n'ingorane ati kuko abantu basinzikajwe n'ingorane bisaba ko bama baronka inkuru zizewe ati kandi zibafasha kuruhuka ku mutima no ku mubiri ati kandi ibimenyesha makuru bishika kure hashoboka bikumvirizwa na benshi ati kanatsinda ibimenyesha makuru ni isoko y'iterambere rirama mu gihe biba bikora byisunza amategeko. Reka intererano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha ubu naho niwa mwatwasomera akabazo ku gice mwejeje gukurikirana. Akabazo nakagakurikira ni iyihe nyigisho mukuye mu kiyago ca Toyoyo na Gipe. Ndasubiramwo ni iyihe nyigisho mukuye mu kiyago ca Toyoyo na Gipe. Akabazo murakumvise mukaba mufise umushikiriza ni mutwandikire kuri ya nimero mumenyereye ariyo 61 ubusa 9 eka nawo wowe wifuza kwironkera igikino murikira ukuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp mutwandikiye kuri nimero 61 ubusa 9 hama duheze tugushire muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kwandaya mudukurikirana ku rubuga rwacu kwa Facebook. Imbere yo kurangiza reka twibukanye ko cari igice c'817 muri gwa rukurikirana rw'igikino murikira ukuri. Murakoze tuzoba dusubira. Cari gikino murikira ukuri. Murikira ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru Shikiriza.